Shalom shalom bakunzi ba Jerusalem Expedia, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze cyane kuri rwa rubuga rwacu ngurukana bumenyi muri ya nyigisho agakiza mu ntumbero yo kubohora imitima ya benshi yaboshwe na wa mugwanizi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Imbere yuko dutangura, reka twiragize Imana, ibintu byose tubishire mu biganza by'Imana. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye muri kino gitondo ciza, igitondo cy'umugisha watugariye, kandi igitondo tushaka gusubira kugereka ibuye kurindi kugira twubake inzu zigumye, inzu za mpwemu yera muri twebwe. Ndagushima rero kuri iri jambo tugomba twigishe agakiza, kugira ngo mwami abantu benshi babitambukiremwo, abari batari bwabimenye babimenye, ababizi babishimikemwo, kugira ngo dushike ku Imana ishaka ko dushikako. Ndavuga mwami ngo abantu bose baza kumvira ijambo, imitima yabo ihinduka indimiro nziza iteguye, iri jambo naryo ribe imbuto zirobanuye, kugira ngo bazovemwo imigisha, bazovemwo ivyamwa bitangaje imbere y'Imana, bamire byinshi amahanga, kugira ngo isi yose imenye ico Imana yaje gukora, ico Imana yakoze mu mwana wayo Yesu Kristo mu kumutanga, kugira ngo twese tumenye ko yaraje gukiza, yaraje gutora ibyatakaye, yaraje kugira ngo tugaruke hahandi twari twaratakaye tuva. Kandi dushima umwami yuko uno munsi harimwo abamaze kubitahura. Turagushima rero ko n'abandi bariko baza mu nyuma bashira intambuko mu zacu, bashira intambuko mu z'ababimenye, kugira ngo dushikane iri jambo ry'agakiza kuri benshi. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turakomeza inyigisho zacu tuvuga agakiza, aho turiko turiga intambuko zo kubaho agakiza. Turabibandanya mu nyigisho zo kuwa kabiri guheze, twari twabonye umwana akuze gukura mu gakiza. Umwana akuze, abana bakuze mu Mana bameze gute? Umwana akuze mu Mana agenda gute? Yifata gute? Reka dusubire tubyibutse gatoyi. Abana bakuze mu Mana n'abantu bamaze gutahura, bamaze kwakira agakiza, bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hama bagatahura ibyo barimwo, bagatahura ico baje gukora, bagatahura yuko ibyo bahoramwo kera byararangiye, ubu bari mu bintu bishasha, kandi bariko babaho ubuzima butandukanye cane cane n'ubwo bahora barimwo batarakira agakiza. Kuko ubuzima bwo kwakira agakiza n'ubuzima butandukanye n'ubwo twahora tubamwo kera. Kera twabaho nk'abisi bose, ariko uno munsi dutahura yuko abamaze kwakira agakiza hariho ubundi buzima tutegerezwa kubaho butandukanye n'abandi, kandi bwerekana ico Imana irico ngaha ku isi. Rero turabandanya, turakomeza turaba umwana akuze mu Mana, kuko aho tuzogera ahantu nitwamenya neza umwana akuze uwo ari we, tukamenya ingene tubigendamwo, tumenye neza n'ingene tuvyitwaramwo, tumenye neza n'ingene tubigendamwo, tumenye neza n'ingene tuvyerekana, kuko n'ahantu tugera tukerekana ubwo buzima bukaboneka, bukagaragara, umuntu akatwigirako, akamenya ati nanje nogira gutya vyogenda neza. Kuko dusubiye inyuma gato, tuzi ko Kristo icamuvanye mu ijuru kwari ukuza kugira ngo adutorere icyatakaye. Icyatakaye nacyo cyari giki? Bwari ubwo buzima bwo kubaho nk'Imana, bwo kubana n'Imana, tukagenda nk'uko Imana yagenye ko tugenda. Uko Imana irema, yaremye umuntu azosa nayo, azokora nkawe, azogaragaza ubundi bwiza ngaha ku isi, akaba ari waganza mbere n'ivy'Imana yakoze. Rero izi nyigisho turimwo rero byo kumenya ngo umwana akuze n'uyuhe, ni ukumenya rero umwana akuze agenda gute. No mu miryango umwana akuze tumubwirwa n'ibikorwa, tumubwirwa n'inyifato, tumubwirwa n'imvugo yiwe, n'ingendo yiwe, n'ingene yiyumvira. Rero no mu Mana, umwana akuze w'Imana arafise ingene avuga, arafise ingene akora, arafise ingene agenda, ivyiyumviro vyiwe, imvugo yiwe iramuranga.
rero reka tubanze dusome ijambo riri mu Bikorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 17. Ndaza kugaruka hejuru gatoya ariko mbanze mvuge kuri umurongo uvuga ngo ariko wimatanije n'umwami wacu ababaye mwemu imwe nawe. Rero turiko tuzana ahantu umuntu yakiriye agakiza acika mwemu imwe n'Imana. Niho bivuga rero ku mwana akuze abamaze kumera cyo kimwe na se complètement. Nukuvuga ngo tuzana umuntu ahantu amenya ngene yifata, ngene abigendamwo, ngene abikoreramwo kugira ngo agaragaze ubumana. Twarabibonye la fois passée turavuga ngo umuntu akuze, umwana akuze agera ahantu ashobora gukapta amasinyo yo hejuru y'Imana. Mu Bakolosayi, Abakolosayi 3 umurongo wa mbere niho havuga ngo none rasangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari abyagiye iburyo bw'Imana. Mushire imitima ku biri hejuru, ntimuyishire ku biri mw'isi. Ni ukuvuga ngo umwana akuze ntasubira gukonsidera ibiri ngaha ku isi. Ibiri ngaha ku isi niyo batari nawe yabizanye, niwe atari nawe ariko arabigaragaza, si byiwe n'iby'isi. Ibyo tugaragariza aha ku isi nibyo tuba twakabise hariya hejuru, nibyo tuba twazanye tuvanye hejuru. Ku ijambo ritubwira ngo mushire imitima ku biri hejuru, ntimuyishire ku biri mw'isi. Ni ukuvuga ngo hariho ibintu twebwe tugenewe kugenderamo nk'abana bakuze. Umwana akuze rero abazi kumenya ibyo gukora muri situation iyo ari yo yose bidafatanije n'ibyo ariko arumva, n'ibyo ariko arabona, n'ingene abantu bariko barabyitwaramo. Wewe arafise ukundi kuntu abibona bifatanije n'Imana, bifatanije na Mpwemu Yera. Rero umwana akuze agera ahantu Mpwemu Yera yakiriye, kuko ngomba ngire rapere gatoyi, iyo twakiriye umwami nk'umukiza mu buzima bwacu turakirana na Mpwemu Yera. Mpwemu Yera rero turamwakira kugira ngo abari waza kudufasha n'umufasha. Umufasha kugira ubu buzima bushoboke, dutegerezwa kuba dufise Kristo muri twebwe nk'umwami na Mpwemu Yera nk'umufasha kugira dufashe kubikonkretiza, kubishikana. Rero hariho abantu batazi ko Mpwemu Yera bamwakira. Iyo twakiriye Kristo tukavuga ngo ndakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, iyo ni etape ya mbere yo kwinjira mu bwami. Urinjiye muri ubwo bwami, wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, urinjiye mu bwami bw'Imana, bw'abana b'Imana, mu bwami budasa, buri très différent n'ubwami bwo ngaha ku isi, bukora ukundi kuntu, bufise ama reference mu ijuru honyene. Rero kugira ubishikane urakirana na Mpwemu Yera. Rero iyo twakiriza agakiza abana baje kuvuka mu Mana, turabakiriza na Mpwemu Yera, akasina ari bwagashikeko. Aha rero hari ahantu havuga muri Yoweri 2, ndindire gato ndahasome. Yoweri 2 umurongo wa 28 ni jambo rivuga ngo hanyuma y'ibyo nzosuka Mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe. Aha abo bose bavuzwe n'amakategori yose, abatama, abana, bazobikoreshwa na Mpwemu Yera. Ngo hanyuma y'ibyo, reka ndagasubiremwo buke hanyuma y'ibyo nzosuka Mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, abahungu banyu n'abakobwa bazovugishwa nanje. Bivuga rero buriya umuntu avugishwa, hariho ukuboko kwa Mpwemu Yera inyuma muri we, hariho ubushobozi bwa Mpwemu, hariho gushobozwa na Mpwemu kugira ashobore kuvugishwa, ashobore kwerekwa, ashobore kubona inzozi. Kuko hahepfo naho baje bavuga ngo batama banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe. Nuvuga ngo hari ibintu twerekwa, hari ibintu mwijuru vy'ijuru tugenewe. Ubwo buzima udashobora kuba bamwo utarakira agakiza. Iyo wakiriye Kristo winjiye mu bwami bugutuma kucugira access ku vy'ijuru, bugutuma ucugira wugururirwa kango kakwereka ibyo mwijuru bimeze gute.
mu ijuru bikora gute, bitandukanye n'ibiriko birakorerwa ngaha ku isi. Ngaha ku isi hariho systeme yaho ko hari umwami waho, iby'ijuru nabyo birafise systeme yabyo ko nabyo bifise umwami wabyo. Umwami w'iby'ijuru ni Kristo Yesu. Rero iyo tumwakiriye twinjiye muri ubwo buzima, twinjiye muri ubwo bwami, ariko kugira tubigire ko access hariho mpwemu yera acaza muri twebwe. Ni hahandi rero twari duhereje kuvuga ngaha mu Bikorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 14 umurongo wa 17 havuga ngo ariko uwimatanije n'umwami wacu ababaye mpwemu imwe nawe. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo umwana akuze agera ahantu atakiri uwe nkawe, agera ahantu aba amatanye na Kristo, aba ageze ahantu bari umwe na Kristo, bafise mwemwe imwe. Rero ni ukuvuga bwa bushobozi butwereka iby'ijuru, bwa bushobozi budutuma kuvuga ibyo abandi batavuga ngaha ku isi, bwa bushobozi budutuma gukora ibyo abangaha ku isi badashobora gukora, bwa bushobozi budutuma kumva ibyo abandi batariko barumva. Ni hahandi rero navuga ngo umuntu akuze, umwana akuze mu Mana ari capable y'ugucakira, y'ugukabta amasinyo yo hejuru. Nuvuga ibindi abantu batabona, ibindi abantu batumva, wewe urabyumva, ibyo abandi batabona wewe urabibona, ibyo abandi badashobora gukora wewe urabikora. Ni umwana akuze rero. Aha rero niho tuba turiko tugana tuja. Nico gituma rero iyo turi mu ishengero dutegerezwa kuba hanga. Nitwaje mu ishengero kugira ngo abantu tubabwire ibitangaza dukora, tubabwire ingwara dukiza, tubabwire ibyo dushoboye nka twebwe. Tuba tuje mu ishengero kugira ngo tubigishe kubibaho. Aka kantu ndashaka kugasurinya rwose. Tuba tuje kubigisha kubibaho, kuba transforme complètement, guhinduka rwose, bahinduke rwose, bamere nk'umwami wacu, bagire imwe nawe, bashobore gusoma ibyo mu ijuru, bashobore kumenya gukoreshwa ibyo mu ijuru. Iyo tuvuga ngo turarambika ibiganza ku bagwaye, si ibintu umuntu uwo ari we wese yoza, kuko twese turafise ibiganza, kiretse uwacitse amaboko canke uwavutse ari kimuga. Muga abandi bose abantu bavutse bari normal barafise ibiganza. Iyo tuvuga rero ngo turambika ibiganza ku bagwaye bagakira, si ibiganza ibyo ari byo byose birambika ku bagwaye, ni ibiganza by'uwatahuye icari, byukoreshwa na mpwemu yera, byuweretswe ingene mu ijuru bimeze. Kuko turiko turabigenderamwo, tugera ahantu tubaho ubuzima buri odora y'ubuzima abantu bazi, tuba hejuru y'ubuzima buri hejuru cyane, burengeye ubuzima abantu biyumvira ngaha ku isi. Aha rero niho turiko turazana abantu. Iyo uri mu gakiza utanguye iyo nzira, utanguye iyo processus, ko sinzira yukuva ngo aha ugende si birometero ugenda, mugabo ni processus, ni changement, ni hindagurika muri wewe rigenda ryiyongera ku munsi gushika ahantu ubikoreshwa kandi ukabikora atabi sinzi iterme nokoresha, mugabo nshaka kuvuga ngo ugera ahantu ubikoreshwa wumva umengo ni partie intégrante yawe. Sinzi ngene mukino bivuga, novuga ni ikintu kimase muri wewe, n'ubushobozi buri muri wewe, kandi utarinda gukoresha inguvu, utarinda gukoresha simaji, si ibintu uja kwiga, ni ibintu uhabwa, ni ibintu ushikako. Ni nka kurya umwana iyo yamaze kumenya kwiruka, ntusubira kwiyumvira ngo yiruka kuki, ngo anyaruka kubera iki. Ni systeme yiyubatse muri we gushika naho amenya ngene amaguru akora, hanyuma akamenya ngene yatambukisha, akagera n'urwego yiruka no mu bihugu akaba umwatlete mpuzamakungu. Umwe isi yose imenya ngo arazi kwiruka. Hariho abantu bafise mwisi batari no mu Mana, Imana yahaye ingabire zo mwisi zisanzwe, bakoreshwa ibintu extraordinaire biri odora y'ukwiyumvira ku mwana w'umuntu. Rero mu Mana ni ibintu bitaba ku muntu umwe. Ku isi n'ama exception, n'abantu buti ujya muntu agukubisa inguvu. Hariho abantu iyo agukubise umengo ni marto bagukubitishije, n'igufa ryovunika kandi akubise gatoya, ni inguvu yaremanye. Rero mu Mana
ni ibintu bimeze nk'ibyo mugasi ibintu biza ku muntu umwe ni ibintu wakira mu gihe wakiriye umwami nk'umukiza wakiriye na mwemu nk'umufasha hanyuma ukaca utangura kubaho ubwo buzima n'ubuzima bwo kwimenyereza ukavyimenyereza buke buke ugateba ugashika ahantu bya bindi biba ubuzima bwawe. Iyo haje umuntu agwaye urazi ico gukora, urategeka mu Mana ukavuga ngo iyo ngwara irakize kandi kabirakize, ukavuga cyangwa ugashira ku ikiganza ukavuga ngo iyi ngwara ndayisengeye irakize kandi kabirakize. Kubera iki? Turi ahantu tuzi yuko ico turi. Reka tuduge haruguru muri Korinto ba mbere 6:15 havuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo, none ntore ingingo za Kristo ndazihindure ingingo z'umusambanyikazi biragahera. Aha yari Paulo ariko arigisha bikorera, ariko arababwira ati buriya rero imibiri yacu si yo gukoresha ibintu byose byo ngaha ku isi nkuko twishakiye, ni ingingo za Kristo. Iyo nkoze ikintu ni Kristo akoze, iyo mvuze ikintu ni Kristo avuze, iyo ntambukiye ahantu ni Kristo atambutse, uko ingingo zanje zose ni za Kristo. Dugera ahantu tumenya ngo jewe sinkiri uwanje, namaze kuba uw'umwami, ingingo zanje zose ni za Kristo, mpagurutse ni Kristo ahagurutse, mvuze ni Kristo avuze, nicaye ni Kristo yicaye, ngiye ni Kristo agiye. Tumenya ngo ingingo zanje ni Kristo azikoresha. Nico gituma abamaze kubitahura rero ngaho baca bakoreshwa ibidasanzwe. Kaje usanga hari abantu bamaze kwambikwa amazina kumengo nibo bari specialiste kuri ibyo bintu, cyane cyane abantu babavugishwa. Abantu babavugishwa nabo nyene ubwabo barabizi, kuko ni ingabire isumba, nuvuga ngo ni specialite. Rero nka kujya abaganga bose bariga, hakaba abaganga generaliste n'abaganga specialiste, ariko bose n'abaganga. Rero no mu Mana twese turabavugishwa, ariko hari muri generalite twese turabavugishwa. Abamaze kwakira agakiza twese turabavugishwa muri generalite, kuko twese Kristo adukoreramo, atuvugiramo, atugenderamo. Ariko rero hariho des specialiste, nka kujya kw'abaganga hariho umu specialiste mu kuvura ingwara kanaka. No mu Mana rero hariho aba specialiste, nibo tuca twita abavugishwa, les prophètes. Abo rero baba bafise akantu badusumbiye mu kuvugishwa, no kwerekwa, no kubona. Baba bafise amaso akarishe cyane, abona mu birere twebwe tutabona, amatwi yumva iby'amajwi abandi batumva, abababona baba bakoreshwa ibyo abandi batashobora gukora. Ariko two kwimenyereza twese twuhashika, ushizemwe umwete mwinshi, wogera ahantu ukora nk'umuvugishwa, kandi iyo ngabire y'umuvugishwa atayifise. Wogera ahantu ukora nk'umuprofeti, kandi wewe ingabire y'umuprofeti atayifise. Ndaguha akarorero ahantu Petero ntiyari umuvugisha. Petero yari umutumwa, yari intumwa, yari umuapotre asanzwe w'Imana yajana na Kristo. Ariko ukuntu yari amatanye na Kristo, ukuntu yakunda Kristo, n'umunsi wa mbere yabanje kwitwa Satani, amubwira ngo mve inyuma, ngo herere inyuma yanje Satani. Yaraje kumubwira akantu, kuko umubwira ati wewe ntuzopfa. Urumva Kristo yari karamumenyesha ati jewe mu misi izoza nzopfa, ntanga ubuzima bwanje kugira abantu barokoke. Kubera Paulo yakunda Kristo, yarazi ko arabajama nyene bazokurana, abantu abajene nyene bakundana, agenda ati we sinshaka kugutakaza, sinzemera kupfa, nzogwana, wewe ntuzopfa. Ariko Kristo ko yarazi yuko avuze ijambo rinyuranye n'iki jambo ry'Imana rivuga, aca mwita Satani. Hariho ahantu rero tuba abasataniste, tuba nka Satani, kandi tuzi ko turiko tuvuga vyiza. Ukavuga ikintu kubera ukunze umugenzi wawe arikaca mu ngorane zidasanzwe, ukacuja kumufasha kugira zivemo, kandi ari Imana yamushizeyo, urabaye Satani. Ba Daniyeli ntibatinye yuko acishwa mu rwobo rw'intambwe, kandi azi ko intambwe zijyana. Yarakorokeyeyo agenda avuga ati jewe niyaba n'intambwe zijyana zirandya, kuko n'umwami nizeye akandeka zikandya azoba atanuhari, kuko yari yizeye yuko intambwe zitamurya, kandi arayeyo ntiyariwe n'intambwe. Ngaha ndashaka yuko tuzana abantu bashika ahantu baba abana bakuze. Rero abana bakuze bamenya ngo umubiri wanje n'uwampema, n'ingingo z'Imana,
nkorerwamwo n'Imana, ntakiri jewe, ni Kristo muri jewe. Ibyo nkora byose nkiriho ndabikoreshwa no kugira mpeshe icubahiro Imana yawe. Ndahantu menya ngo nzana abantu bakoreshwa bamenya ngene Imana imeze. Aha twicaye twese turi kumwe, wogira ngo tumeze cyo kimwe, wogira ngo turiko dukora cyo kimwe, ariko nitumeze cyo kimwe kandi nituriko dukora cyo kimwe, kuko ndafise ukundi kuntu meze, ndafise ukundi kuntu ntahura, ndafise ukundi kuntu niyumvira, bifatanye na Mpwemu Yera ari muri jewe kugira ngo agaragarize isi ibyo abandi badashobora kubona. Nico gituma turi ngaha kwisi kugira dushobore kumanura ngaha kwisi, tuzane ibyijuru, abantu batangure kubaho ibyijuru kandi batari mu ijuru, dutangure kubaho ubwiza bw'Imana kandi batarashika mu ijuru. Aho tuvuga mu ijuru, n'ubuzima bushoboka, n'ubuzima buriho bwatanzwe muri Kristo Yesu, buza gushimikwa na Mpwemu Yera kugira ngo tubushobore kubushikana. Hanyuma ntihage rero abantu bose ba Petero baci batangura kwerekana iby'Imana. Petero rero amaze kuba navuze ndabiciriye hagati, yabanje kuba Satani. Uwundi munsi bavuze ati mbega, Kristo aravuga ati mbega bavuga ngo ndinde? Bamwe baravuga ngo bavuga ngo umuvugishwa Eliya, ngo ni Eliya yagarutse, nguri Yohana, nguri ba Yeremiya, kubera ibyo ukora bimeze nk'ibyabo. Hama nawe cyarababaza ati none ego bariya bavuga biki, namwe muvuga ngo ndinde? Petero acaravuga ati uri umwana w'Imana nzima. Yesu acaramubwira ati Petero, yari Simoni, acitwa Simoni, ati Simoni urahiriwe, kuko si wewe, si uw'inyama n'amaraso abikubwiye, ni Imana nzima ibikubwiye, ni Mpwemu Yera avugiye muri wewe. Rero bivuga ngo Mpwemu Yera aje ku muntu atuma avuga ibyo abandi batavuga. Abandi bavuga ngo ni Eliya, n'umuvugishwa, ngo ni ba Yohana, ngo bamwita amazina menshi y'umuvugishwa, ariko we yavuze ati wewe twaramenye yuko uri umwana w'Imana nzima. Acamubwira ati si wewe Yohana, Simoni ubivuze, si wewe, ni Mpwemu Yera abikubwiye, abigukominize. Donc Kristo yaramenye ngo bari mu kirere cya Mpwemu. Ni ukuvuga ngo rero yari karapima n'urugezo bagezeko, kuko yarageze ahantu arababaza ati bavuga ngo ndinde. Hagiye yariko arapima, yari karabapima yumvirize iby'isi ivuga n'ibyo nabo bavuga, kuko abantu bamaze kuba bakuze mu Mana ntibaba bakivuga nk'iby'abisi bavuga. Aho rero Kristo yarageze ahantu ariko arigisha abatumwa, abapima, kuko bari bamaze kugendana imyaka itari mike, abigisha ngene ijambo ry'Imana rivuga, bicara bavugana, abigisha abereka ngene akora ibitangaza. Ntiyigeze ababwira ati genda mukora ibitangaza, ariko hari umunsi umwe yababwiye ati genda mu mahanga mubigishe, muvura ingwara. Kandi bagarutse ngo amadayimoni yarabumviye, bagaruka baryohewe, ati amadayimoni yatwumviye. Aha ndiko ndacagagura ko nari kwinjira mu mandiko, ariko reka ndabivuge mu majambo. Ni ukuvuga ngo amadayimoni yarabumviye, cyarababwira ati ntimunezerererwe nuko amadayimoni yabumviye, ariko munezerererwe nuko izina ryanyu ryanditswe mu ijuru. Bivuga ngo iki? Munezerererwe nuko muri umwe muri babandi bakoreshwa iby'ijuru, atari bya bindi gusa kubera Impwemu yanje nabarungitsemo yagize ngo arahushe Impwemu baje gukora, kandi yarazi ko bagiye gukoresha Impwemu yiwe. Ariko bagarutse bagaruka baryohewe cyane, bati Impwemu zatwumviye, amadayimoni yagiye. We ntiyanezererewe nuko amadayimoni agenda, ko yarazi ko aho umwana w'Imana akuze atumbere, nta dayimoni hakorera, nta dayimoni hatumbere. Dayimoni haje iravyibwira, kuko umunsi Kristo ariko aragenda amaze kugera ku rwego nawe nyene rwo gukoreshwa, dayimoni yaraje, umuntu yuzuye igitero cy'amadayimoni, ashitse imbere yiwe acavuga ngo duhuriye hega mwana w'Imana, ati turungike, igihe cyacu cyo gupfa, turungike muri zya ngurube twigendere tumuve mu muntu. Acavuga ati va muri uwo muntu, acarava. Nuvuga ngo aho umwana w'Imana ari arategeka gusa, kandi na dayimoni ziravyibwira zikagenda. Nico gituma hari abantu bazwi ngo nguriye ugiye ngo hariya ngo bagusengere, ngo avuga rimwe ngo zikaca zigenda. Siwe nkawe, nuko yatahuye icari akagikoresha akakigenderamo. Ni umwana w'Imana kuze. Kristo yafashe ikibanza, Mpwemu w'Imana yafashe ikibanza, agendera ngaha ku isi, si uw'isi.
ariko akoreshwa iby'ijuru. Turashaka rero tuzana abantu bagera ahantu bitakiri ibyitirirwa umuntu, bibi byitirirwa Imana. Kuko hari ahantu bavuga ngo kanaka mu ishengero, kanaka umuzaniye urwaye akamusengera acakira, kanaka umushyitsi imbere acatangura kukuvugishwako. Si ibintu speciale byiwe wenyene, ni ibintu dusangiye twese, ariko tutazomenya gukoresha nitutabibwirwa, nitutabyigishwa ngo tumenye ingene tubitambukira. Twese twovugishwa nabivuze, twese twokwerekwa nabivuze, twese twosengera abagwaye nabivuze, ariko niryari bishika mu mwana kwiza yakiriye Kristo na mpemu yera, akaca amatana nawe, hanyuma akaca bacika impemu imwe. Rero ndashaka ko tugera ahantu tubimenya ingene bikora, hanyuma none se ubishika ko gute? Umwana akuze agera haba, umwana akuze ryari agera haba, umwana akuze mu gihe ikiye. Nukuvuga ngo n'umuntu amenya ingene abigendera, n'umuntu amenya ico gukora. Rero aha n'ahantu tuzana abantu bagapratika, bakakora igikorwa. Muganga kwa muganga ntimuzomenya ubuhinga bwiwe batamuzaniye umuntu ngo amuvure. Umuganga ntimuzomenya ubuhinga bwiwe batamuzaniye umuntu ngo amubage. Rero kugira tumenye ko ari umuspecialiste, abanza kubikora nk'abandi bose muri generalite y'abandi bose, akabikora akavura abantu, ariko akabona ko hariho akantu kisununuye mu ruhande kanaka. Muri pediatri akana ko arazi kuvura abana kurusha abantu, ku mutima arazi kuvura umutima kurusha abantu, mu manere arazi kuvura manere kurusha abantu, akaca yispecializa muri ico kintu, muri iyo domaine. Natwe turi specializa mu madomaine mu Mana. Urazi kuzi gusenga, kandi warabonye yuko usenze hariho ikintu cyakoretse, uca wispecializa mu gusenga. Mwe muyeruka yoriyanta ngaho mu gusenga nyene, ukamenya ngo ninasengera umuntu biraba. Ukagenda ahantu ukispecializa mu kuvuza ibyuma, ukabivuza gushika naho abantu bose bagira ati umuntu n'umuntu akomeye cyane mu kuvuza ibyuma. Si ibintu byizana, uramenya icuri, ukacuja gukoresha yangabire ukayikarisha. Niko tuvuga mwemu yacu turayikarisha, tugera ahantu dukarisha mwemu mu bikorwa. Rero n'umuvugishwa kivuka kiza mugakiza ntamenya ko ari umuvugishwa, ariko plus dusenga, plus tumukarisha, arateba akamenya ngo ndumuvugishwa kandi akomeye cyane, kuko bivanye n'ingene abandanya abikorerako, n'ingene abandanya. None abikorerako gute? Tubikorerako mu gusenga, tubikorerako mu gusoma ijambo ry'Imana. Uko turyimatanyako niko ribandanya rikora muri twebwe. Ni umwimenyerezo, dusoma cyane, hanyuma tukaca tumenya bijya bintu turiko turasoma ni twebwe turiko turibwira. Ni nka kurya umuganga ariko ngomba nkoreshe ubuganga, ko niyo domaine mbona imacinga ifatana cyane, kuko iyo umuganga ariko ariyigisha ngene iyi ngwara ahantu bahabaga, aba ariko ariyubaka muri uko kubaga aho hantu, ingene avura hajya aba ariko ariyubaka, birateba bikaba partie intégrante yiwe, akabona neza bamuha ashitse imbere y'icyo kintu. Niyo bari operation, ni operation de quelques minutes, abandi bagira amasaha n'amasaha, kubera yarabyiyubatsemwo gushika naho arabyiyubakamo, arabipratika, arabikunda, arabyakira, birateba biba umubiri umwe nawe. Natwe mu ijambo turasoma ijambo tukabona Kristo ngene yabigendamo, tugaca tumenya ngo ni jewe. Kristo yaratambukiye ku mazi, buriya twobyiyubakamo natwe twotambukira ku mazi. Amazi yarazi ko Kristo ari Imana, ntiyigeze afoba ngo amanuke. Petero niwe amubwira ati ni wewe? Ati ni jewe. Abatumwa bose bagize ubwoba babona ariko agenda hejuru y'amazi, bazibona ngo ni gifantome, ngo ni gisigo. Ati ni wewe? Ati ni jewe. Ati none je ndashobora kuza? Petero yaragize ama exclamation y'Imana na Kristo, ati ndashobora gutambukira hejuru nanjye? Ati egome cyane. Aca aratambukiramwo rimwe, kabiri, ijya gatatu, kubera yabonye amavaga isuriranya by'amazi, acagira ubwoba, acarakoroka. Rero buriya ubwoba nibwo budutuma gukora, budutuma kudashika ku Imana ishaka ko dushika. Burya turuzuye ubwoba, imitima yacu yuzuye ubwoba, afite igituma tudashika ku bintu bikomeye
turabisha amaso ayabona, ariko twokwibwira ko indani harimo umuntu akomeye, harimo Kristo ahonyora ku mazi, Kristo acecekesha imiyaga n'imiyaga, Kristo ahumura abahumye, Kristo azura n'abapfuye, tukabimenya tukavyiyubakamo ko uwo Kristo ariko akorera muri twebwe. Natwe twoshika imbere y'umuntu yapfuye akazuka, twoshika imbere y'ibiyaga tukabicecekesha, twoshika imbere y'impumyi tukazihumura, twoshika imbere y'ibimuga bikamuguruka, uko Petero na Yohana imbere y'irembo ryiza aho bari bagiye gusenga barahageze, babona umuntu w'ikimuga baramubwira ati ntaco dufise tuguha, nta nzahabu nta feza dufise kuko wewe uri gusaba amafaranga nayo tubwira, ariko ico dufise turakubwiye ngo mw'izina rya Yesu Kristo haguruka utambuke. Ngo umuntu yaramugaye imyaka 40 y'amavuko, utuguru tumaze imyaka 40 dukongataye, yarahagurukanye nabo barinjirana mw'ishengero agenda arashima Imana. Rero aho hantu turashaka kuhashika, dushaka kuhashikana abantu benshi, turashaka kugenda nk'uko abantu b'Imana bagenda, no gusoma ijambo, no kumenya abo turi mu Mana, no kumenya icyo twacitse tukimenyereza. Twimenyerereza he? Mu gusenga, mu kwiyatura ko icyo ndazi ko ndi umwana w'Imana, ariko nubwo ndi umwana w'Imana hariho amajwi menshi ategezwa kubimenya ko ndi umwana w'Imana, ntegerezwa kubyiyatura ko kenshi, ntagenda mvuga ndi umwana w'Imana, ndi umwana w'isumba byose, ndi umwana w'ubushobozi, icyo nkoze ko kirakoreka mu izina rya Yesu Kristo. Ndakiza ingwara, je nta n'ingwara nkigwara, kandi nanje ibiganza byanje birakiza ingwara, nkavyiyubakamwo nkaguma nibwira ndakiza ingwara, ndakiza ingwara, nta ngwara yonze imbere ngo igende idakize, kandi niko bica bigenda. Ningende tugenda turavyiyubakamo. Rero hajya bajya bavugishwa bagera ahantu bakadusumba, tukaca dutangura no kubaha ama consideration extraordinaire kandi abishe. Je mvuga ngo abishe kubera iki abishe? Turabagira Imana, kandi ego ni Imana, muga turabasumbisha mbere ni Imana, kandi tukibagira ko natwe muri twebwe hari Imana. Ariko twategerezwa kubaha ico cyubahiro, kuko n'umuganga mu specialiste no mu generaliste barubahana. Hari ahantu agira ati je aha niho ngeza, uwundi nawe bandaniriza. No mu Mana rero hari ahantu ngeza, nkacambwira uwundi arudugije ngaho bandaniriza, kuko na uri mu specialiste muri iki, kuko ndabizi neza ntitubiharira, niyo ngabiri ufise. Nanje muri domaine yanje mugabo nawe urakora ukagera ahantu ukacumbwira nanje mubandaniriza ko, kuko nanje ndafise ahantu uri mu specialiste, nawe urafise ahantu uri mu specialiste, twese turafise amadomene turaba specialiste. Uje ni specialiste muri iki, nanje muri iki, undi muri kiriya, ariko tushize hamwe tugize ingingo za Kristo, kuko ayo ma specialite yose n'ubuzima bwa Kristo, n'ubushobozi bwa Kristo, ni Imana nzima iri muri twebwe. Reka bisome muri Mariko 9, duhere ku murongo wa 26. Haravuga ngo irataka cyane, iramujegeza imuvuyemwo amera nk'uhereye, bituma abenshi bavuga bati arahwereye. Yesu aramufata ukuboko, aramuvyura, arahagarara. Yinjiye mu nzu, abigishwa biwe baramubaza biherereye bati tweho mbega ko byatunaniye kuyisenda. Hari ahantu rero bariko barasenda amadayimoni. Yari umuntu mwana, yari uhereye ku murongo wa 24 umanuka, nase kubisoma byose muraza kubisoma. Niho umwana yafatwa n'amadayimoni akamujegeza, akamuta hasi, agapfa. Baca bazanira Kristo, baramubwira ati twarazaniye abatumwa bawe birabananira, ariko aradekriva ngene bimufata, ati ramutemba hasi, ramutembya hasi, kamujegeza, hanyuma kamera nk'uwapfuye. Kristo nta kintu na kimwe yakoze, we yaciye amufata ukuboko uwo mwana, aramuhagurutsa, ya dayimoni biragiye. Hama babatumwa birabentriga, birabatangaza, barabiravye ati twebwe baramutuzaniye, sinzi umunsi bamuzanye nyamba harejo haheze, turasenga ya dayimoni iranka kuva, ariko Kristo amufasha ukuboko gusa. Ku murongo wa 27 ngo Yesu amufata ukuboko, aramuvyura, aramuhagurutsa. Nta kindi yakoze, yaciye amuvyura gusa, arahagarara. Ya mwemu yahore mukubita hasi, nta wasuye kubona iyo yaroye. Babatumwa baca baragira ubwoba, baravuga ati ibi bintu none ko twara tuja gusenga amadayimoni akagenda, none ubuhoho kubera iki byanse? Baca bahengera babantu bagiye, kubera abantu bose turafise ingene dutinya ko abantu badutwenga ngo baradukemesha cyangwa iki, baratinya. Rero
bararindiriye wa muntu aragenda, agiye baca bakurikira Kristo. Yinjiye mu nzu, abigishwa biwe bamubaza biherereye no kuvuga iki, abantu ntibahave babatwenga kuko bari bazi yuko nabo bari bamaze gutangura kubikora, bamaze kwishima ko amadayimoni ahunga, ariko ntibari bamenye igituma ayo madayimoni ahunga. Bagira gusa ngo ko Kristo yatubwiye ngo genda mu basengere ingwara zihere, amadayimoni agende. Bari bazi ko akantu automatique bizoca byama gutyo nyene. Or ni kintu ubanza kwiyubakamo. Yarabatijije ingabire ziwe, ngo yabahusheko abarungikana ingabire ziwe. Mu kubahuhako yabahaye mpwemu yera, yabarungikanye ubushobozi bwa mpwemu yera. Baca baragenda bariko barabikora, barona birakoreye. Mu nyuma basubiye kubikora babona ntibikunze. Cyaravuga ati none kuki twebwe aha hantu twabikoze kiriya gihe bigakunda, muga kuri uwo mwana bidakunze. Mbiriza Kristo ngene yaciye abishura, ahejeje bahejeje kumubaza ati tweho mbega ko byatunaniye kuyasenda. Kristo carabishura, arababwira arabishura ati be nirya ntikurwamwo n'ikindi atari gusenga no kwisonzera. Rero aha hariho ama instruction rero dutegerezwa kugenda turamenya. Hari akani kamwe n'akantu kamwe mu bintu byinshi dutegerezwa kumenya. Yarababwiye ati buriya mudasenga ngo mwisonzeshe, hari inkomezi mutaronka. Hari inkomezi rero turonkera mu gusenga no mu kwisonzesha. Abantu benshi basigaye bibaza ngo kwisonzesha no kwica umubiri, ngo kubera mpwemu yera yatwara amaze kumuronka ari kugikorwa. Ariko Kristo niwe nyene mpwemu yera, niwe byose, niwe Mana. Ariko yari isonzesha akongera agafunga, yari isonzesha akongera agasenga, kandi yasenga kenshi cyane, yasenga gose. Rero mu byo tuzokwiga byinshi, muri bimwe tuzokwiga, muri byinshi tuziga, hariho bimwe tuziga bivuga ingene dushika kuri aho hantu, kugira rero tumenye ingene hari ibintu tuzogenda turiga. Ubu rero turiko turabona nibiki bituma umwana w'Imana ashika hakuze, no kumenya ko ubwa mbere yakiriye Kristo, bwa kabiri dushitaho tuvuga ngo yakiriye mpwemu yera. Mpwemu yera nawe niwe aca dutuma nk'ukudufasha gukora. Rero aho tugomba dushike rero kumenya umwana akuze ntakuze ngo ace yicara, kandi hari ibintu aguma akora kugira ngo abandanye ari muri bwa bushobozi. Nagumye nihakaroro ku baganga, umuganga ndavyibaze ko niba yize dans les années 60 yari umuspecialiste abo hejuru cyane dans les années 60, ntashobora kubandanya ari umuspecialiste akomeye cyane dans les années tugezemo uno munsi. Uko wakiriye Kristo mu Mana ntihinduka, ariko uko tugenda turiyubaka n'ingene ugenda uramenya ibintu niko ugenda nawe uriyubaka par rapport y'ivyo bintu. Umwana yarazi ko gutambuka kwavura ari byo byahise, ariko amaze kumenya ko atambuka aratambuka, amaze kumenya ko yiruka ariruka. Kugenda n'amaguru ni sawa gose, ariko uzi ko hari imodoka kandi ufise ububasha bwo kuyigura urayigura. Uzi ko ushobora no kuronka ngene wideplace kure cyane ukagenda n'indege ni sawa. Hari ibintu byinshi rero ugenda uramenya, nka kujya kwisi tugenda turawongera ko kamwe wongera no mu Mana tugenda turongera ko kamwe na kamwe. Rero turagera ahantu rero tutegerezwa kwiga yuko abana b'Imana sabaguma kubanzi data wa twese uri mu ijuru, kubanzi Kristo, kubanzi mpwemu yera. Ntegerezwa kumenya n'ingene bikora, kandi bikorakorana muri jewe. Si ibintu menyera ku bandi, ni ibintu nibona, ni ibintu ntegerezwa gukora bikaza muri jewe, bikinjira muri jewe, bigakorera muri jewe. Ari hahandi abantu bace batangura kuvuga na Kristo, abisi batanguye kumubona bavuga ngo ni umukuru w'amadayimoni. Natwe iyo dutanguye gukoreshwa ibintu bikomeye kubera wiforumye, wavyiyujuje, wabikoze, baca batangura kuvuga ngo n'amadayimoni agukoreraho. Ariko nta muntu yokoreshwa n'amadayimoni ngo yirukane amadayimoni. Ubwami ntibwisenyura, umugani wa Kristo. Kristo niwe yavuze ati mbega ni nabandi umukuru w'abadayimoni nkabanje gusenda amadayimoni, ni ukuvuga ngo ubwami rero burasambutse. Ubwami ntibwisambura, kuko twebwe tuhari kugira ngo dusambure ubwami bwa Satani. Ubwami bwa Satani rero tubusambuye, ni ukuvuga ngo hari ubundi bwami buje gusambura, ko n'ubwami bubiri. Rero abana b'Imana nabamenya ubwami bw'Imana barimwo, nabamenya kubukoreramwo, nabamenya kwiga bakamenya ngene bukora, bakamenya ngene babutambukiramwo, bakamenya ngene biga bakiforma, kuko ahantu hose ni ishuri. Ubuzima turimwo ni ishuri, no mwisi ni ishuri. Utize gukora kiriya ntacyo uzomenya. Niba bishaka gushika kuri kiri ubanza kuciga, no mu Mana kugira ubishike ko ubanza kuvyiga.
ukavyiga ukabinonosora ukavyiyubakamo. Ico turushije abandi, nta mwigisha fizike ubona imbere yawe, ni mpwemu w'Imana bari muri wewe. Urasoma ijambo ukarigumako ukaryatura, indani hari ibintu biriko birakoreka, hari umuntu ariko aratransforma, hari ikintu kiriko kiratransforma muri wewe. Kw'ishuri tuja imbere y'umwigisha akaduha n'amanota akadukubita na 0 tugataha dushavuye, ariko mu Mana nta busa bubaho. Ubusa n'igihe ubivuyemo, ariko ugumyeko, uko uguma ubisoma, uko uguma uvyiyubakamo, uko uguma ubigenderamo, uko uguma ubibona, uko ugumiza imbere y'amaso yawe iryo jambo, niko uguma usa naryo. Imana yarabwiye Yosuwa, katuhasome mu isezerano rya kera, Yosuwa 1:8. Reka duhere hejuru gato kugira twumve ingene Imana yavuganye na Yosuwa igihe Mose yaratashe, uko twibutsanye ingene umunsi wariwe. Mose yari umuntu Imana yatoranije ngo aje gukura abanyisirayeli muri Egiputa, imugira Imana. Maze kumugira Imana baragendana, bageze muri Egiputa haragera ko Mose atashe. Imana agomba atahibwira Mose ati genda wigishe Yosuwa ko ni wazosigara mu kishingo cyawe, kuko mu Mana harabaho succession, naho nyene harabaho succession, harabaho urukurikirane rw'abantu, umwe ahavuye hari uwundi acahaje, kuko n'ubwami umwami umwe avuyeho n'uwundi acaza. Rero Imana yarabona ko Mose agomba have, kimubwira ngo genda wigishe Yosuwa. Aragenda aramwigisha, hageze ko ataha Imana ikigaruka kuvugisha Yosuwa. Aha n'ahantu rero aba n'abantu ba kera bari bazi nyene bagendana n'Imana, bavugana n'Imana. Aha ndiko mvuga abantu bavugana n'Imana, ariko mpwemu yera na Kristo ntibarigaze kuba muri bo. Ariko mwumve ngene bobo bagenda neza n'Imana, ariko twebwe tufise Yesu Kristo na mpwemu yera bikatunanira. Ariko abakera barabishobora, ariko natwe nibitunaniye kubera tutobishobora, ni kubera tutabiha umwanya. Abakera barabiha umwanya, baratinya Imana. Rero Mose Imana ijya kubwira Yosuwa 1 duhere ku murongo wa 5, havuga ngo nta muntu n'umwe Yosuwa azoshobora guhagarara imbere yawe iminsi yose uzomara ukiri. Wumva isezerano Imana yahaye aba. Iri rero isezerano ryaje kuri Yosuwa, niryo sezerano ryacu natwe gushika n'uno munsi. Nta muntu ashobora guhagarara imbere yawe mu gihe wowe uhagararanye n'Imana. Yambwiye ati nta muntu n'umwe azoshobora guhagarara imbere yawe iminsi uzoba ukiriho. Nk'uko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira, sinzoguta. Shikama ushirama. Umvise condition. Imana yo iguma kuri kuvyo yemeye yasezeranye, ariko natwe turafise ivyo dutegereje guhagarara. Nituraba Imana gusa ngo aba ari ishitse hehe, ibanza gushitsaho natwe twashikije, kuko hariho ama condition dutegereje kubanza kurambiza. Avuga ngo shikamushirama, ngo kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Umva bariko bagenda i Kanani, ntibari bwashike, kandi yari Mose yo kubashikana, mbwa ntiyashoboye kubashikana. Ariko Imana ivyo si vyiraba. Wewe utabishoboye, uwundi iruhande yawe azoforma uwundi abishikana. Rero nahawe guhagarara neza kugira ntuhereze mu nzira, uheze wahejeje nyene washitse, kuko Mose yahereje mu nzira. Nubwo Mose yemewe cyane imbere y'Imana, si ukuvuga ngo Mose yahejeje nabi, ariko hari ahantu atashitse, kandi atari kubera atuhashika, ari kubera imyifato. Hari ahantu byamunaniye akora ibinyuranye n'ivy'Imana yamubwiye. Imana rero ntiraba ngo wewe ngo wakoze byiza byinshi ngo ikigutorera, ngo ikikubabarira ibireke ibirenzeko. Ari ikintu naho wozanana niki Imana idashobora kwihanganira, ikikure ukarengana ikakitereka abandi, kuko ifise abantu benshi cyane bo gukora. Rero nahantu dutegerezwa kumenya ngo jewe sindi irreplaçable, sindi udasubirizwa, ndashobora gusubirizwa muri iyi domaine. Ndi umuvugishwa agera hariya hejuru, ariko nintavyitwaramo neza ndasubirizwa. Ndi umu apotre akomeye cyane, ariko nintabyifatamwo neza ndasubirizwa. Ndi pasteur akomeye cyane, nintabyifatamwo neza ndasubirizwa. Nuvuga ngo igikorwa cyose twahawe nintacifatamwo neza, kandi no mwisi niko bimeze, urasubirizwa. Rero yabwiye Mose ati genda wigishe Yosuwa kuko wewe byakunaniye, hari ikintu wakoze ntashobora kwihanganira na gato. Iyo ni mu yindi nyigisho, niyo ntumbero y'uno munsi. Mbwa nshaka gushika ku kantu ngaha. Acabwira Yosuwa, abwira Yosuwa ati mugabo shikama ushirama cyane.
kugira ngo witondere ibyagezwe byose bivuga. Ngo witondere, ngo kugira witondere ibyagezwe byose bivuga, ubishitse ibyo Mose umusabyi wanje yakugeze. Ntuze utambamire iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ugire ukuboko kwiza aho uzoja hose. Urumva hariho ama instruction dutegetswe kugendera. Nitubipfa kugendamwo ngo turavuze rero ngo ni umwana w'Imana, kuko hari abantu bagira ati nararokotse, narakiriye agakiza, ndinjira mu ishengero kandi nta dimanche nimwe nsiba, ndi umuririmbyi kandi ndaririmbisha abantu bagahezagirwa. Ariko hari ibintu utegerezwa gusabwa nka wewe apana bigugirira abandi, ibyo wewe nyene wikorera ko wewe nka wewe, kugira uguma en bon terme n'Imana, kugira uguma ni imigenderanire myiza n'Imana. Utagize imigenderanire myiza n'Imana kubyo kungabire yaguhaye, irayishira ku wundi, yihundi akaba ari wayikoresha. Rero aha dutegetswe kugira hange n'ibintu byinshi dutegetswe kwigisha abantu kugira bamenye, si ugupfa kumenya ngo narakiriye agakiza nca ngenda uko nishakiye, kandi ndavugishwa nca mvugishwa uko nishakiye, kandi ndigisha nca nigisha uko nishakiye, kandi ndahanura mpanura ibyo nishakiye, ndasenga ndabiroresha uko nishakiye. Oya, hariho intumbero, hariho iby'Imana uko yabivuze. Ku murongo w'8 rero ariho nagomba gushikako, havuga ngo ibiri muri icyo gitabo cy'ibyagezwe ntuze ubikure mu kanwa kawe. Ibiri muri icyo gitabo cy'ibyagezwe ntuze ubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mu ijoro. Nuvuga ngo aha rero Imana iturungitse muki mu mandiko y'Imana, muri Bibiliya rero mu ijambo rimwe. Kiriya gihe bavuga ngo ni byagezwe, ariko uno munsi ni tubyita Bibiliya. Udasoma ijambo ry'Imana kandi ngo urigumize imbere y'amaso yawe, tuze turaraba rero, turabakozi b'Imana. Aha ngomba ngire agapoze gato, turabantu b'Imana, turabana b'Imana, kandi turageze ku rwego rwo kwitwa abana bakuze. Bamwe abo bitwa abantu bakuze biswa amazina, aba bishop, abavugishwa, aba pasteur, aba apotre, aba senzi, bariya bose amabango yose yashizeho ata uko dusa bisa n'ijambo duteke, uko tugenda bisa n'ijambo duteke, kandi atari ijambo twabwiye, ijambo twigabo, bisa n'ijambo twigabo. Umwana rero kugira tuvuge ngo arakuze n'ahantu ashika agasa n'ijambo yariye, yasomye, n'amasengesho yaseze, n'amafundo. Aha hantu turashaka ko abantu bose babimenya, si ukugenda mu mpuzu twambara n'impuzu zidutandukanya ukamenya ngo ujya ni pasteur, ujya ni musenyeri. Hari impuzu bambara bagenye zibibonekesha ku mubiri, ariko kijya uri ku mubiri n'icaba kidasa n'icuri indani n'ububeshi, n'ububeshi bugaragara. Abantu b'abakristo winjira mu ishengero, kwinjira mu ishengero no gutaha naco kandi naho wobayo misi yose ugatonda misi yose yagenywe n'Imana, winjira mu ishengero utarasa n'ico ijambo ry'Imana rivuga ngo kigukoreremwo, uri kuribesha, uracari uruyoya rwavura mwejwa amata. Aha dutegetswe kugera ahantu tumenye ngene tubikorera, turiforma. Imana yabwiye Mose, iraza yo nyene kubwira Yosuwa ati Yosuwa, ibiri muri ico gitabo cy'ibyagezwe ntuze ubikure imbere, ntuze ubikure mu kanwa kawe, ariko uje ubirimbure ku murango no mu ijoro. Ni ukuvuga ngo nama ndiko ndabivuga, nama ndiko ndabyatura, nama ndiko ndabisoma nkabyatura, nkabyiyuzuzako, bigateba bikaba partie intégrante yaje, bikaba jewe nyene, nkaba jewe nyene ijambo, jewe nyene nkacika ijambo, jewe nyene ngacika rya jambo, nkaba umwe n'ijambo, kuko jambo ninde? Jambo ni Kristo. Iyo rero Imana iriko irabwira bariya bakera, yababwira ngo mugume mu ijambo, byari izi nyuguti uko ari gusoma, ariko uno munsi nuko bisoma, nuko uca tubimatanya n'umuntu, kuko ni Kristo Yesu. Ijambo ni Kristo Yesu. Nuvuga ngo ndiko ndasoma ijambo, ndiko ndagira ubumwe na Kristo, ndiko ndimatanya na Kristo, ndiko ndihuza nawe, ndiko ndinjira muri we, ndiko ndacika umwe nawe, ndiko ndabimwemwe imwe nawe. Bibera hehe? Mu gusoma iri jambo tuvuga ngo
ngo ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzu ubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo byose. Ivyanditswemwo byose turavyitondera, ngo niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Ayo mahirwe rero yo kugira ivyo twifuza, yo gushika aho dushaka, yo kuba abantu bifuzwa no muri sosiyete, abantu bakagira ati ujya muntu numva two kwicarana, numva yoza kunsengera, numva yoza kunyigisha, numva yoza kumvugishwa ko bijya bifatanye n'ijambo dutekeye, bifatanye n'ubumenyi dufise muri twebwe muri aka karere k'Imana. Umurongo w'ikindi kivuga ngo none si jewe nkwibaririye nishikama ushirama. Ni ijambo twategetswe n'Imana, ni Imana ibitwibwiriye. Ni nk'umuntu yokubwira ati cahajya ahantu uraza ukuronka, genda muri kiriya cyumba utore iki kintu ahanaka. Nuvuga ngo nije ndabikwibwiriye, ico kintu nabari je ndakubwiye urakibona. Naba wari ukeneye ko amahera nkakubwira ntirega genda ukwege kajya gatiriware ukuremwe amahera ukeneye, n'ahantu ndakubariye. Nukuvuga nije ndabikwibwiriye. Imana nayo yarabitwibwiriye ati bisome, vyiyuzuze, bigumize mu kanwa kawe, bigumize mu maso yawe no mu kanwa kawe, ugumu bisoma kenshi, uvyiyuzuzemwo kenshi, niho uzogira amahirwe yo kubona wokoreshwa ivyo nakenyeye gutegezwa gukoreshwa. Ngo nuko ntutinye, nturanduke umutima, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Kubera iki yamubwiye ngo ntutinye? Kuko yarazi ko ariko mw'isi itinyisha, irimwo ibintu bidutuma gutinya. Iyo uri ngaha kw'isi, uri mw'ishengero, ukabura umukozi w'Imana, ugatangura gutinya amajambo bavuga, ugatangura gutinya amakomantere bashira kuri wewe, canke ibitutsi bakuzanako, canke akagaye bakuzanako, ugatangura kubitinya, Imana urayivuye. Tushaka gushikana abantu bazi ico bari, badafatanije n'ico abantu bavuga, ariko dufatanije n'ico Imana itubwira. Mwarahezegiwe cyane. Reka dusenga Imana. N'ubutaha tuzosubira kuvuga kuri iri jambo nyene, tuzosubira kuvuga ku bana bakuze, kuregwa, gukuzwa, kuko utarashika ahantu akuze ngo uvyiyumvemo, n'ahantu udashobora gushikana ikintu na kimwe ico Imana yatubwiye. Kubera nabwiye ngo hari ahantu tutarashika, kubera hari ivyo tutaramenya byanditswe muri iki gitabo. Hari ibintu tutarashikana kugira bibe partie intégrante yacu. Hari ibintu tutarimatanya navyo kugira ngo biducikire ubuzima. Ntidushira kubigaragaza tutarabicikisha ubuzima bwacu. Rero dushaka muri izi nyigisho aho umuntu wese bimucikira ubuzima. Imana ibahezagire cyane. Reka dushime Imana mu gusenga. Data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kandi turakuninahaza kubw'urukundo rwawe, kubw'ineza yawe. Uri Imana nziza, uri Imana igira neza. Ndagukengurukiye kandi ndakuninahaza kubwo iri jambo ni ry'ubwiza, iri jambo rirakarishe, ni jambo dushaka kwimatanya naryo kugira ngo ducikire ubuzima. Turashaka kuba abana bakuze, turashaka ko tugaragaza ubwiza bw'Imana, aho bavuga bati by'ukuri twabonye Imana si ibintu bya bamwe n'abandi, n'iby'abakiriye agakiza. Twese hamwe turabifitiye uburenganzira. Dushaka ko umuntu wese abimenya, akabitambukiramo, akabibaho, akabigaragaza, kuko nivyo kwerekana nk'igitsibo ku Mana cy'ibyo twakoreye ku isi. Ndabisenze, ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.